kuguha ubutumire bw'iwanje cyane ko mwagitoye twashaka ko nuko kandi akarijya shaka my mutima numva no guhamagara amazina menshi kuko nyine ndaruzi niko wamukunze kigaragaza ko akunze umuntu usa neza zakweli yego uraberewe nacho mbona bane kumeza utera ubyibuha sosi hama karibi wacu ubona mutamani mutamagiye gusenga mugenda mutinya mugabo mutama ushobora kumutinya gute ikareka mutama n'umwana mwiza ajya ntakaze oya ntakaze shimo subanza uzari ari hari nawe kuno afata oya ameze neza hama karibi wacu be inazi Aino turacari intonto ariko turafise izeze hari inyuma uza kuma kamwe uza gutwara ibicungo okay ashusho none ubona nta ntuzimana kuzimana turakuzimana none naguteguriye akantu okay gusa nanagukumbuye shusho nanje isi myinshi nta no kuza kundaba oya se rero umushatsi yabaye mwiza rero ntuki urakoze cyose niteka ryawe va zije bose abagaragaje ariko ndimvira ejo land okay so enda gukumbuye kandi nashaka ko tuganira bazipare hezi imisi myinshi numva nyene uyu munsi navyutse mvuga ati uyu munsi igerezwa cyo kumara wow nagenda navyimvise mwumvire ko mapfa ntakira umukunzi ya rero ikintu cyatumye uyu munsi numva sentiment zo kuza kuganira nawe urabona ko hazikiriye kinini dukundana ko tukiri ku ishuri rero jewe naricaye ndiyumvira ego nivyo hazigiye kinini turi kumwe mugabo rero amashuri twize si mbona umenga ntakwiye sheribiki ne 12 vraiment twize rega hajya twarasinze umwaka hari umwaka twasinze abantu muvyemeye oya ndumwe ngurantangaje utangaje gute nibiki amashuri twize ntakwiye amashuri twize nibiki none uko bitahura oya je niko ndatahura kubera je ndazi twarahije amashuri 13 hama hasigaye ko turondera ubuzima nyene turondere kazoza ushishumbiza kubwira urazi ko ndakubona kandi agenda gukunda sivyo urukundo ni babiri kandi urukundo no kumvikana je mu kintu kinzanye umunsi nshaka kukubwira ko mbona byo ko byaba byiza tubananije amashuri yashushu nuko sivyo she yes bro ntumbwire ikibazo cyo kubandanya amashuri kwera she urazi ko twavuganye ko yuko duheje amashuri 13 ukurondera ubuzima ciri mind zo kurondera zo kwandanya amashuri jewe ntibindaba ndakuze hagizeho ndabizi umviriza shoshombiriza ndakubwiye ndabizi ko dukuze urakuze kandi ko nyemereye yuko duheje amashuri 13 cyo dutegura mariage umva nari kwemereye sivyo nari kwemereye kandi jewe urazi ko ndagukunda kandi sinifuza kuguhemukira sivyo kandi urazi ko twakundanye kuva kera kandi nari kwemereye ko duheje amashuri tuzobana ariko rero vraiment no uzi tuvyumve kumwe tubitahura no why sinshobora kubyumva na gato please shiri aho ushaka uburyo bwo kumpemukira no so guhemukira bibuke ko ndagukunda kandi bibuke ko nahevye abahungu beshi kubera wewe bibuke imyaka twaye tumaranye ubu nye turajeje imanite twaravuganye ko duheje imanite cyo tegura mariage none uri kurambira mind zo kwiga ceje shishaka kwiga aho ngeze amashuri nizara kwiye 13 shaka gutegura ubuzima ngo dutegure mariage umviriza shushaka kwiga yego gutegura ubuzima je sinabikwankiye mugabo tahura wemere vraiment no kure tuje kubandanya amashuri 13 twize se amashuri dushe ko university je sinibaza ko nzo kwiga university sinshaka kwiga university kubera jewe amashuri nizara kwiye shaka kubaka sheri shaka kubaka basi umviriza basi nimba wumva udashaka kuja kwishuri sivyo basi ntahura ushobora kundorera ngire niga imyaka 3 si myinshi hanyuma mpeze university hanyuma dutegure mariage tubanye just nzoguhemukira I promise babe sinshaka kwemerera why babe please genda utegure hama dutegure mariage
please. Sheri ushaka kumpemukira? Sivyo nshaka jewe. Sheri ivyo nivyo Si warunzanye. objectif yanje. Babe, please, babe. No. I love you, babe. I love you, babe. No. Please, baby. Huh? Bitahura. Sishaka kuvyemera sheri. Kuko tubitahura. Kuko udashaka ko twiga. Sishaka kwiga. Sishaka kwiga, nshaka kubaka sheri. Shaka kandi ntawe nishaka kubaka, nashaka kubakana nawe. Babe. Narakwihangana mu buzima ko siko tubanye mu bw'ishuri. None ubu nyene nshaka abahetse. Babe, urazi ko ndagukunda babe. Ndagukunda Uranyizera basi. cyane. Nkunda ivyo bintu unyunda. Uso uvyiyumvira. Nanje ngiye kuvyiyumvira. Sivyo? Ngiye kuvyiyumvira nawe ufata umwanya uvyiyumvira. Kandi ni ikintu gikenewe mu buzima. Ariko wasanga turarogress mu nyuma tukavuga ati iyo twiga amashuri 13 twize ntakwiye. Sheri kubwanje arakwiye. Ntakwiye no Amashuri 13 kubwanje arakwiye. Kuko ni benshi bize 13 babayeho. Ni benshi bize 13 bafise ubuzima. Burya amashuri ntasumba urugo. Uravyumva? Amashuri ntasumba kuba ufise abana. Amashuri ntasumba yuko kuba ufise umugore mu nzu. Ni benshi baciye ngira sinza ama maîtrise. Ariko gushaka batagira abagore. Nenda kubaza ikibazo. Shaka kubaka. No, reka ndakubaza. Ese wibaza yuko nitwiga amashuri urugo ruzogira nte? Tuzogubaka. Ngenda kwereka ndakubaza. Ejo twagiye tumaze 3 ans, sivyo? Tuhagarutse tuzobana. Muga amashuri hamwe twobwira ko tukavuga ngo tubane. Hari igihe tuzovyifuza kwiga amashuri bidakunda. Muga urugo why Sheri, umva. Naragusezeraniye ko ntazoharira nawe. Kuba dutanye nawe amajambo kuri ico kintu, ke nikosa nakuze mbabari. Umva. Genda wumva. Wibuke ko ndagukunda. Kandi wibuke imyaka twari dukundana. Yuko ibyo twasezeranye je nawe. Ni isaha ugomba uhinduke ibyo wavuze gasheri. Ugiye ko umugabo yindukiza mu kirago yindukiza mu jambo. Genda wimvire. Hama. Zombari. Cameraman. meze neza. Nziza kabisa. Zibije. Kabisa ndabona uteye neza. Rwanda tagati ibintu yango byagenze neza. Ubushima abantu. Rego tano. Kumara ngaho uri kuri ibo tugiruce. Nagira nkubite gatoyi ngaho naringiye kurondera nyene. Okay. Ego. Cyane ndameze neza bukebuka ariko cyane. Kumwe ngufise ikibazo nawe. Yeah. Sindiko ndatahura kuko iki gitondo nzindukiye jewe umengo nta mahoro afise muri jewe. Burya umuntu w'umugabo umaze kubona azindutse undi mugabo ntibiba byoroshe. Ufise ikibazo nyabakina. Bro, urabizi ko Francine dukunda. Fara ndabizi byo kuri ndabizi ko mukundana. Ikibazo baragize. Ariko uyu munsi simbona ko ibyacu bizova bigenda neza. Why? Urazi mpamvu? Nje ndashaka kwiga. Sivyo? Mugabo wewe sivyo ari mubwo. Afise intumbero nyabaki agira jabuke hanze canke aho usanga ugira utomborega ajabutse hanze kuko agafaranga Byari kuba byiza navyo. Gusa ikibazo je nangiye kumubwira urabona ngo nyine ntuyi wiwe nshenza ko guhanuza umugenzi. Ubu nyene fasha kumpanuro je umpa impanuro. Sivyo? Jewe nagenda bambwira ko ushaka ko twabandanya amashuri kandi urazi ko tumaze igihe kirekire dukundana. Sivyo? Peje secondaire kameme nifuko tusha tubandanye meme na university. Nagerageje kumusigurira ndagerageza uko nshoboye mugabo ivyumviro vyiwe ni kurongorwa. Nanje bro urazi ko ataburyo buhari. Kandi nanje vraiment ikintu nifuza mu mutima wanje no kwiga. Kandi nanje ndamukunda. Nabuze ikintu ntora hagati y'ivyo bibiri. Ese mpiba amashuri canke ndamurongo inkora iki muri ibi? Monami leta y'iki gihe urazi ukuntu imeze. Ubu bariko barondera abantu bize kandi bahejeje za kaminuza. Aya mashuri 12 hajya twiga. Kuko bavuga ngo ni 13 muga ni 12. Sinokubwira ngo ureke kwiga. Ja kwishire wiga. Nimba ari uw'Imana yawe yaragutegekanije, uzomutwara uzomusanga. Muga nyimba atari uw'Imana yagutegekanije. Shobora gusanga ariko ahendwa n'abandi. Bro ndamukunda rero. Ndabizi ko mukunda kuva 5 muri mu rukundo rwanyu. Mugabo
sindiko ndatahura ukuntu ubu ariko aranga ariko mugomba kwiga kandi mwavanye kuva 5e mugikundanye adashobora kwihanganira imyaka 3 yo kuja kuri kaminuza kandi ushoboye kuronka uburyo bwo kwiga kaminuza basi sinari gutahura iyo upfuma uba muri babandi bavuga ati nta buryo ufise mugankeneye kuja kuri kaminuza mu gihe uburose uja kuri kaminuza none nkora ikibazo ari Imana izo gusanza nukuri ndibaza neza ariko sinzi nta kibazo na kimwe uzomusanga muga gusa cyo ndakubwiye cyo kwishuro bize ega ngiye kwishuri nahaca mpeba monami ntove urahazwa ishinga n'intuze n'urukundo oya ndagongaze ishinga n'urukundo ahubwo ikiriho uweja ku mashuri wiga ko najira azi ko ari byo ndimo wazi ko ndiko ndategekanya kuja kuri kaminuza cyangwa tusho kubanda nyamara rero kaja mu by'urukundo ushobora kubura n'akazi kumvo nk'iki ukurana yuko benshi bako barahamagaza abako barakukuruka batahejeje za kaminuza reka duprofitiremwo turonke umwanya natwe kuja kwiga cyangwa kwigisha abandi mugihe tuzatwaje makiyaje izoba mu nyuma twajeje amashure. Merci beaucoup kuri iyo conseil yawe urakoze cyane kandi je numva tingingo yo kuja kwiga kuko nimba ankunda vya vrai nta mpamvu yo kubandanya stress bro ndakure kubandanya ivyo warogiye ndiko ndihuta kandi gusa kimwe n'ukuri umwumvishe atavyumvise ejo nzorabangire kumuraba ndazi ko ariko yaprofitiramo n'abandi ushobora gusanga ariko araraba amantu nzeye cise muhungu uzi nk'umuzaniye ndakuzaniye muri ryoshe cyane ndaryohewe muhungu hariho umukobwa Fafa mbe uramuzi Fafa oki wa wundi wajya Fafa ni ukuvuga yuko ciyongera nk'irembo mugize iminsi urekera mubwira kumubwira ijambo kumukunda mbe ejo wari he verkenzere ko nakorondeye kubura ejo cyo nyina mutipe nyene yari naragiye kuraba hariya nico gituma nyene gusa sinatevyeyo sinatevyeyo kwe ngo nuva mukunda umutima wanje ndumva yuko umutima urekera mabwira kandi bya bintu byo guma tugira mpom ubu turakoze vraiment nivyo kwe ndumva umengo umutima urekera mabwirane kumushira mu apana ide umengo ntegerezwa ntago ego aho ni sawa kwe imburise kandi irifo ku makuraje ni gute ishumviro nagize cumba gute no je kwe ndiko ndavyumviritse urukundo nyene ndaruzi nimba wamukunze kigaragaza ko akunze umuntu akeneye mushikira nyene ukamupropoza tukanyene kwizera urakarishe eba nanje nyene uranje no kuvuga iki nijoro dutamye ku mugoroba na muvyeyi yarambwiye amajambo aboneka yuko umengo ebana reklama iki umukazana bra yari inkuru ndakuzaniye naye nami ndakurondera cyane kweri merci bra aha mbere ndiko ndihuta ngiyo ono kuvuga yuko mbonye wicaye aha nagize uti negereza ubwengere ko n'icyumviro kinjemo hagati ko turakura nawe ntugume ugira bya bindi winjiza hajye usubira izana gato bora edayere mbere sawa merci kweri ubwira inkuru kweri umugambi umeze neza Hamagaye nakwitabye habaye ikimbwira bo kwanza mbe novuga ni Imana itumye mpura nawe canke uzi yuko bo ushobora kubutanije nitwa Eric yego sawa nani twa Francine witwa Francine none amakuru yawe ni sawa ni mpore yego okay bo sinzi ko navuga ko wari Imana itumye mpura nawe uziko ni ndoto naenda roto mengo nizo ngomba mbona warabira rotajewe bo nta meshi novuga kandi nibaze kukuze urashobora kuntahura muri makese de la mort ivyo naenda rota vyose warabira rotajewe bo ndihuta ariko numvise nabikubarira ariko ndihuta ugenda ubizi ndakunda muri sa ndakunda wewe fara
nkunda gute ushobora kumbaza uti mbega mbe wamenye gute canke Mbona kwatije nturagenda kubaza nkunda gute ndabona ngaho imisiti mbe mwitwabana hari ndoto naenda rota ariko sinabona umukobwa uwo ari we narota ngirana nawe mariage warerota burugira mariage na je Francis nibaze ko imavuga uti ikizoba ukibona mu ndoto nibimbonye nakwarinda gukunda ntayo kandi iryo jambo ni jambo ryiza cyane mbe uziko kuva nkikubonye umutima wagumyerekerama kubonana nawe kandi siri gute nukuvuga ko Imana yigira ikwishura hanyine mu nzira ndiko ndagenda umva jewe kandi nta n'umwanya nayifise kundabandanya sawa tujise urashobora kumaka nimero ka telefone kugira ngo na telefone mfise na telefone mfise ariko tuzoyaga iyi telefone sikibazo telefone uko ndagukeneye nyene mbwira basanze tori nimero canke nzo gusange muhira Jemba hajya gato y'ukura nayo ndaho kwa bersore wanje bahari gwibara sawa je ndazi yuko nkuko duhuye nyene nzokwirondera kandi nta kibazo nukuri ni vyiza turanywa amazi aryoshye cyane amazi ava hariya ruguru hano bita mu rubongo aryoshye cyane ni meza cyane murakoze hama ndishimye kandi koko nziza cyane twaherukana kera cyane ndabona wewe ugumuro nka bishasha gusa nk'ibyo higari mbona naronse telefone yahindutse mbwira naje ari nukuri ndashima Imana naronse telefone nziza naye ndose umutipe afise amafranga telefone zibye from ndabibona no ko ntashibaye ngo yaka jeho kuki ega Imana ntanzigo brema ndabibonye ntanzigo nukuri ndashima Imana telefone nziza ikomeye kandi ni vyiza ko n'umutipe twarana telefone ari y'Imana nandose umuhungu mwiza afise amafaranga afise ivyimviro twahuriye hamwe uwo nari nshaka n'Imana yampaye sha biraboneka brema Imana ntanzigo kweli none kwishure kunarinje kubaza kwishure maze gute wa mukobwa waje n'umwanya afise kuja kwishure sinanya kuja kubaka fara tuje kwishure none ari sinizi uwa mbere uwa kabiri gushika mu 13 igifaransa narakibonye n'ibindi bikuru byinshi yaharageze yaho ngirane cya kubaka yaragera narose natutwara twubakana natwe twarayize kandi twarahejeje urabizi twarayahejeje ariko twafashe ingingo yo kugira nti kuja kwishuri kuri kaminuza Mama uja kuri kaminuza vyongora cyane oya nivyo kugora no kumenyera byose kumenyera Aline urumugenzi ndabizi ariko uri kurambwira ikibazo cyo gusubira kwishuri uratse ngene birusha usaba gufata impapuro kurara wicaye nta kitabisha kumanicara ndiko mu rugo naho nyene biragoye nibaze ni yayato nta kitarusha tuje kwishuri fara ariko ndaguhanura tuje kwishuri hewe n'uwa mbere yarambwiye kuja kwishuri nahisemo gukata nasaba ndagukatira kuri umugenzi ariko dukurije nahisemo kugira nte nahisemo kuja kubaka shari narose umutipe ashushe afise amafaranga twahurije hamwe ivyimviro urumva rero aho korera vuba nawe tuvyumva nawe reka ndakureke ko wase cengera mbandanye kwishuri wewe nukuri amahirwe masa
asante urakoze ari vuba rero ndakwereka akantu kubera ndashushe narose umutike cyumva nawe besa ntari ego sawa mashusho akubwira ikintu ngenda kubwira ijambo kandi ushobora kuryakira neza cyangwa uryakire nabi kandi urazi ko tumaze iminsi tuganira ikintu kandi byatunaniye ukuntu twotora inyishu yacu nje nakubwiye ko nkeneye kwiga ariko nawe mbona umenga ntacyo ushaka sibyo urimo niyo mpamvu rero naje guhitamo nafashe ingingo ndavuga ati je ndagiye kumubwira ko nafashe ingingo yo kwiga sishobora kwiga n'urukundo ego by'ukuri nagukunda kandi by'ukuri ariko wowe sinzi ibyo urimo ushatse kuvuga ikirezi ariko ndagutahura kandi nivyo wumvise kandi simpindura shiri uvuze gute sinagutahura wowe nimba by'ukuri unkunda sivyo nimba unkunda by'ukuri uraza tujya ku ishuri canke ndorere nige hanyuma nzoga tubandanye urukundo rwacu sino jewe vraiment nafashe ingingo simpindura kuwa mbere nja ku ishuri ubu nyende urafashe ingingo yo kuja ku ishuri ya nayifashe uhisemo kumvumukira agashira si uguhemuka ahubwo nuko nawe utabitahuka byumve urugendo rwiza umva urugendo rwiza agenda na kare siwe wenyine siwe wenyine abahungu siwe wenyine abashaka kubaka siwe wenyine genda wigo nawe tusabe uzoherera ariko wibuke ko uzovuva ku ishuri nene abayungu biragaragara ko nuko umucanko naragukunda none twarasezeranye ko ushaka kubaka hama ukatumbwira izindi mayindi ziwawe nakubwiye ushaka kubaka wagiye ku ishuri urugendo rwiza hama nanje nakubwiye ko binezerewe kandi none ugoma ndiri shaka kubaka nakubwiye umunsi wewe okay kanda kureke peut-être abo wishimira hari gihe wasanga biraguhindukanye bitaje ntigire abashaka kubaka barahanga okay ntari ibi ubundi kwishuremo ubundi kwishure kabisa Ugiye ku ishuri cyagenze gute uburyo bwarabonetse uburyo bwarabonetse twarose uburyo dushobora kugera ku ishure na naso mu kwishure naje no gutora amadokima rero vuba urasubira vuba na ejo ari amadokima narifise twasaba ko tudepoza narinje gutora na naso nyene kandi atwara hari murakunda ishure mwe na nasi ishure ningira kamaro buri rero murabana nyene ubu turabana hariya nyene tugana hamwe okay bana haretse imisi mike nyene uti none mugenzi ari he yagiye he ubu turi kw'ishure sawa nogwa kuraje ariko jewe cy'amashure bacu ishure ningira kamaro jewe imanitira irakwiye je daire mbere vuba nzobaha invitation jewe nkeneye kwibakira urugo nta bintu ubwibyo mariage kubera iki shaka amafaranga yarondeye hakiri kare batubwira guma mu gusa universite ni nziza nayo igufasha kuronka akazi ariko nta bosi benshi tuzi bariho batize kandi bayoboye nyene mugabo umenye aba bakorera nabo baba barize natwe no duhombokera rero sawa mwe bandanye nta ngorane bandanye twebwe no kwiga ko turakovya turanyene ko twogira ante gusa ubutumwa uzobutumenyesha hakiri kare sawa gusa rero ntaco we turi kumwe nta ngorane igihe nzo amanse mu gisagara musombaranye naho muri nzu ba telefone kugira ngo dushobore kubona nta ngorane urandamukiriza naso nta ngorane ndamubwira verite ejo tuzobonana ndabizi sawa yego bitumeze neza ndashima wow je nico naso sanze mva mu bwiza kuri ni murakoze nkambe kujya kane nawe witwa gute mubaye nanje ni Twaline mba mu bwiza bya gatatu turba kandi gusa akazina keza we karasanzwe gusa numva nishimye cyane kuba ndakubonye uyu munsi
ego ndakubona ku ishure nkabura ukuntu tuganira nawe kubera kenshi musohoka hari igihe musohoka turi mu ishuri canke mukaja muri pause tukiri mu ishuri nkabura ukuntu tuganira mugo uyu munsi ndavuze ati ngaha muri leta itaje muri rya sare ndakubona nawe usohotse ngaha avuga ati uyu munsi ntegereza kumuvugisha yego kandi numva nishimye cyane kandi numva nshaka kuganira nawe ivyo bishasha rero bishasha byanje mbere na mbere numva nishimye kuba Imana yaduhuje nakubonye kuba nakubonye numva no kuri ari umunezero mwinshi cyane kuri jewe nuvuga ko nabonekewe muri make hagiye nimpora nibaza ndakubonye usohotse nibaza ati uyu mumarayika aje avuye iyo twenze rero rimwe na rimwe twenze ku ishuri muri kumatera inkuru n'abagenzi nkavuga ati igituro rero kirabonetse mu gihugu cy'u Burundi yego yego bari vyiza muri make sinzi ko numva neza icyo nshaka kukubwira umutima wanje muri make waragukunze kandi ndifuza ko je nawe utashoka kuba mu rukundo je nawe Sishobora guhura umuntu ubwo nyene kweli none umuntu murahuye ubwo nyene hama nguhuye umva ndakubwire burya hajya abavyeyi bacu uzubabaze rimwe na rimwe bazokubwira ko bahuriye ahantu kanaka hama bakaganira neza bikagenda neza then bagashika ku cyo bifuza nukuri nagukunze uri umwana mwiza use neza umutima wanje novuga ko habaye connection hagati yawe nanje muri make ndifuza ko we nanje nyuma y'amashuri ko twotegura kubana ukazombera umugore wanje numva ari vyiza kandi ni vyiza cyane mugabo kano kanya nta gishuka ufise nogo nzoguhinyisha hanyuma kanitegure inyishu yawe kandi nzira ko izoza ari positive itazoza ari negative sawa nzokubwira amasaha agiye uwereka tuzosubira kuganira ya sawa Odi. Oh bro, meze neza. Narinze ko atariho muri gusa. Shawe waranyandotse ubunyazo wagarutse mu Bujumbura. Oya sinteba ari kintu ngiye kurondera hariya muhira. Sinteba kabisa. Okay. Urazi ko dufise ya TP. Ndabizi. Nari nakuzaniye nako kamutari wibaji. Merci beaucoup mon cher. Musanze bakomeye no. Nuko nasanze bakomeye muhira. Ndabashima. Okay. Aho uramara ikintu uramara umuti. Vraiment. Ega wari umugenzi. Umugenzi ushobora kukwirengagiza ku bintu bijya canke biriya. Kandi urabona na distance yo muga. Bari bagerageje ahubwo. Ntawe urofa. Ewe. Uzi n'amakuru rero. Bishaje. Abana bamuhungu. Eric amubona. Eric ujya mu wa mutipe umwe muremure ujya ubu asigaye afitanye imigenderanire na ntuze nande na wa musheri wanje wa mu ex nujya mubona sha ugenda bagenda na d'office je rero je natangaye verite abimbwiye uko twahuriye hajya hirya kuri rya shure ngiye gutora ibikoresho Nize byaseriye tabesha rero niwe wasigaye bagenda je yambwiye ati ngo gombe mubandanye amashuri ngo amashuri ngo ntangira akaba nambwiye ati reka cyo tubandanye nako bose bafise ivyumviro ahubwo jewe naratangaye ndabyumvise uko hano ari kujya mu ngo ntiyize kandi gusa afise amafaranga muga ndiko ndaraba ariko arahinde jya mukobwa ajya we ko yase kwihangana reka ikizobuzokibona shavye mbabaza hamwe yogira ikibazo twaragendanye oya nanje ntivyereka kumbabaza nkuko nabizokubabaza nanje bizombabaza mugabo kwari bari kweguriramo kandi akaba afise novuga ati ibishobisho byo gukunda mureka kundi urazinda kubwira ikintu kimwe njya mu kugaje namukunda kandi namukunda byase kandi n'ubu sindi yakirana numve neza vya vrai ko twatandukanye oya byikure mwajya byaramaze guhera mwana misi ndiko ndakubesha muhira mu kibano nivyo bavuga gusa kandi ni navyo biriboneka ubu rero barashusha gushuha rimwe uba mariage bizarara ubwire bizarara njira gutiya amakuru yahega bashi
urabona hajya kwishuri kwishuri hari umusto abana burya bwana reka nabantu byoroshye kurahi sibijya rero gusa nzomukwereka ndamushasha arapfuye kubimbwira ndamushasha nzomubona nicana uzurabiha sinda mu gutwara atwenze igitoro kiraboneka mu Burundi uvyumve uzurabe gusa sinda namugutwara mubiriza atwenze amata shatonywa uvyumve rero ndayarindiye urumva mona ahubwo reka ngende sivyo gusa wewe nukuri icambere nuko ndagushimiye kuba unzaniye aka kadoki ikintu urazi ko niyo nesigaje byonyene yego igisigaye wewe tuzohora ku ishuri kandi wibuke kuze gukora rya tepe ndagerageza ko shobora ndarondera umwanya ama jewe naje byanje byagenze neza gusa nukuri uranteye ingoga tasine shitse ubunyene ciyamuganire kanze amakuru ashushe nande abaswanye sha merci beaucoup sawa Mutaga? Ntaga tuyenda nyene. Ndia undi bari. Muba? Oya. Okay. Uri bana? Twara n'abagenzi mu gasoba. Oh. Okay. Ndia bagepi? Abagepi. Okay. None bishasha? Nko bishimye. None mutizima? Turabazima hashi. Ariko inzimano nshaka si inzimano y'ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya. Inzimano nshaka urayizi. Basanzwe yizi. Ndayiho. Uyuka ibintu twavuganye wa musi twahori hari yatumwe kide. Yeah. Ndagiye. Ariko niko umutungo wabikunze. Bivuze ko uyu munsi nizeye ko inyishu za kumwe munsi bibaza ko waricaye watiyumvira bibaza wawe kati umwanya kuyumvira shaka inyishu Okay. Ndio nimwambie na nakubuka nzovunisha. Nisho. Naravye nishure twari kushure. Tunage sinoreka kwemere. Serious? Yego. Teve? Salve. Oh. Mutima wanje wabutse. Numva nishimye cyane. Naryohewe rwose n'uwiteguye uko bingana. Burya indoto zanje ndabona ko ziriko ziraza ziba impamo. Ukumbe byari mu ndoto. Yeee! Za indoto zanje nifuza umukobwa ameze nkawe. Hodi. Kari? Ari. Oui. Sawa. Mama ora imisi myinshi. Ego, nawe umeze neza. Uzamuzi nayo? Yemuka. Ngiye gake. Urazi nayo? Utu nabakera. Ushune? Kari? Urazi nayo? Uno mujama urazi. Iyo nkuru. Gute muzina? Ahubwo je sinaho ukuntu we muzina n'uyu. Uriya mukobwa namubwira. Uyu gusabe ntimari muzina. Sino? None. Ndatahuye impamvu. Yakuze aba muri make yize mu gisagara. Yagiye wewe wiginyanzarake. Okay. Yize aba mu gisagara. Umuntu hari washwi. Jeno manukuri siniko ndabitahura ndiko ndababaza. Umuntu wacu nawe uri wacu. None. Ukubera wewe wiginyanzarake. Avukana nande? Na wiso. Okay. Wiso.
ujya muhungu muremure gutya gato gato. Okay. Wow, Dieu. Nasiriye. Uri wacu. Ega sinari ko muziranye n'ubu. Ubiriza uniho mutugari nakubwira ko umutima wanje urumva wamaze kudesida kuvuga nkunde yo. Iyo utebye gatoyi byaba birangiye. Uzamuyinjirira wewe na Oya, umugenzi kuva kera. Ahubwo sinzi wowe kuva. Jeno uri umugenzi wanje cyane kuva mu buco bwawe. Bazi gituma. Abana bahari yuko wacu. Iyo bagiye mu gisagara, barahinduka n'igera umenya twarakuranye. Urukundo kana urabona kumugasa. Atwenze rero. Atwenze. Imvura ikigwa. Imvura ikigwa. Ntabibaroze. Ahubwo natwengura. Ngena kwere. Uzobundanire. Ndamukunda. Atwenge impande y'imima yanje muki. Kugira ngo imvura ikigwa ibandanye kaza. Nzina wa murimo wanje hariya nasiga ndimishe. Wow. Wow mundi. Okay. Ndabibuka. Ujya rero ujya nawe dutumuzana ukura uburyo avomera iyo mirima yawe. Iyo ngiravomera n'abandi. Ndamukunda bya seri. Urukundo rwanyu ruje ruramba. Yego nakunda byifuza ko goramba mugashika mu bigero. Nanje nkaja muri maquillage yanyu. Oyo mbeba tutegereza. Jero ngo utonumira. Wowe wazana n'uduwanyu. Bibaje no byo. Nisi nabandi. Gusa rero mbeba mbishimye cyane kuba ko umukobwa nkunda muzinanye kandi nawe umugenzi nawe akaba ari umugenzi wawe mba ndishimye cyane no kuba biranezeye rwose. Naje ndishimye cyane kuko je nari ndakimvuga nti kandabe umugenzi wanje yuko Shimusanga yagize cyenda gusanga ariko nagize anone telefone n'ubu Bena kumondeye Ntawe utwereka kuryoherwa. Ntawe utwereka kuryoherwa. Aho ibintu nk'ibi. cyumva n'imijyoro Kumva umuntu wunze ari umugenzi wanje. Ako kantu urakumva? kanyuma n'umugari akanyuma niko kabibona. Utaryohewe. kubi kiryoherwa gusa aho uyu munsi narabona ibirato ntawe urofa uyu munsi uyu munsi Nawe urawe ibirato. ninga sinjye uyu munsi n'umunezero numva bisi Urabona ko tumenyanye tugiye gusa n'umuryango turaba rero ukuntu tutubwira akantu. umugore nzigishije Rero mu nda rimwe ubundi Oya sikitangura dutwanye. mu nda rimwe oya si kuvuga ngo ntabwo uyiki nawe urabugire kumanda kugurana basi nubwo cy'umugenzi amaze kumanda kugurana hama rero rero no kuri bishimye cyane ko nababwiye kugira ngo yende musigare mu rukundo rwanyu ndibaza natwe twese ndibaza amasaha 5 nawe nawe umukobwa wawe nanjye ngiye kuraba nanjye urabizi ko gatanga nawe bahemuka ntabwo urumva Aka ni Mexico. ego Turabona. ugize ikibazo uraza kuvuga ntangurane ndahari Sheri shushu mai mutima numva no guhamagara amazina menshi yerekana kwamba ko ngukunda yego I'm happy kubana nawe ngaha kwindi nshuro uribuka ko twaheruka kubonana nararyohewe cyane umpaye icyizere yuko dushobora kugira ante kubandanya tuganira gusaba urukundo nk'uko nabigusabye deja ni kuvuga yuko rero uyu munsi turi ngaha kwanza mana uvuguti mana merci Merci kubanza. Ane najewe kuba to ibura kandi. Merci. Très bien. Mbo tuyongere kandi none ni So Sheri. Ya. Murukundo urazi ikintu biryoshye. Kimenya ukibwiwe ko bimeze. Kuvuga agenda umukunzi wawe sibyo ndaha umukunzi wawe kandi kuva igihe duhura naruguruye umutima wanje ugira winjire
ndaheza ndugara ku buryo ntazabona n'abandi bya bindi by'aba bantu bataritahura ngo babone yuko bashobora gufata ingingo mu rukundo. Narabwiye n'abavyeyi banje vuba ndagushira hehe mu rugo turakora mariage. Ico ndakikwemereye je te promets de toute la vie kubana nawe. Ekugira kwishima kuko kukumbigana nk'uku si benshi babishikako ku buryo bahuza mu rukundo bakageraho tushimye babikora. Kubera ari babwiye kubera nyene iyo ukuze urafata ingingo hama nuko ufashe ingingo utira kubibwira abategereje. Ego natimwe bitegure cyane ahubwo nawe nimba utarababwira egare yuko washereye. Ego ndabikwemereye vuba turabayishanditse. Urazi ko akantu uhora wandika nko ku mapaje Facebook ari umuntu agomba kugira mariage ndakagupinza bakita gute? Voilà nkora aga save the day urakazi mbo hama icyo nakubwira kindi mbo ntugire ikibazo tuzobana neza amafaranga arahari je n'umbosi yemera abantu. Ego amafaranga arahari nkuko ubibona kandi ubona yuko ntashombaye none abasore bameze ukuma kugira ibangane kamera aya nitwe bwahure nabo twese kuko twari kumwe ndazi bari abakubabaje nyari bwanzane no ngaho oya birumvikana nibikena mbere kumenya ifiwe urumva nimba atakuzenga birashikuga urari wacubiye uratumbera kuke. Nuko bimeze mu rukundo hari igihe baho batubira abagutesha umwanya bamwe badashobora no kugira ane no kugura gafondo cyo bazi shana ni bore kandi ngo bagwiriye baragwiriye kandi abo ni babandi bigombera nyene bya bindi urukundo bwo kugarabara ko kuyafishe bigahereraho bya bindi usanga ahubwo ndashima nawe mutu yakumpaye nyene yakumpaye ubona ko bikwiriye. Ego byagushima Imana kubera mu buzima umuntu agenda arava ku ntambwe aca ku yindi mise base iyi ntambwe mu bisanzwe ku bantu nuvuga ni nk'iyanyuma yisigaye aba ari urufu. Umuntu arabaho aravuka akabaho akagira mariage kiba gisigaye n'urufu. Iyi ntambwe rero nuvuga ni iyanyuma yo kwishimira mu matwi yawe kwiyumvise idaye nuvuga Lord thanks sana Imana iravuga cyane numva njyewe cyane sinzi numva ko nabivuga mbe nawe umva uryohewe je narenge ariko ndakeneye mbwira akajambo kamwe kuko ibi bintu twemeranije kuva duhuye je cyo navuga ati merci beaucoup getse kukindi ndakunda gatatu niteze vyiza byinshi cyane kandi reka Imana y'umuco nawe zibibemo kuko Imana y'umuco nayo ni nziza. Imana itabibayemo nta kintu cyogenda neza ahubwo turushirizeho gusenga kuko shetani urazi ko aticaye akorera mu bantu nisha nk'igihe ejo bashobora kuduteranya naho nuko ariko ndabisengera nanje oya ntuzovyumva mbaho ndabisengera buri munsi iyo ngiye mu misa ndabisengesho gico kiyo haleluya tuzabana neza mu rugo rwanje nawe amen. Ego sinokubesha kama nawe ndabashimiye ndabakunda bakunda numva ndabakunze numva nabanezerewe numva ndabishimiye numva rero bwari bwije nashaka Ego nanje ndabona yuko amasagi kandi turarasi turajana turajana abapira mu kabari rimwe none se wewe uragiye sawa unumenga uragara cyane sinzingire bo basigaye barabasantu bafite amafaranga ba diaspora ngi wararonse abasumba rero oya sibona nawe ndagusumba kandi sinagaye kandi nakwitabye kandi ukayuko kandi karibu ku gatumba bwana ndabona ngo nari nkumbuye nyene ku gatumba naje kuramukanya gusa hari ibintu nanje kukuraba kubera ko bon sinende kuraba wewe nyene nanje mugira uvuga ati nshobora uramutse mu ex ntacyo byo bitwaye bitwaye kandi wakoze okay sipose kandi nkundanye nawe mugenzi wawe mugenzi wawe
Sigamukunda. kamera Okay. Ntacyo bitwaye. kandi vuba amashuto yarangitse Ni byiza. be nawe ni cyane mariage ko wampevye uvuga yuko ushushe cyane uyu munsi bimeze gute Oh. mbwira nk'ayo makuru nijyane Nta makuru ufise. ye Nta makuru ufise. Uzanwa no kumenya amakuru y'iwanje. navyo ntaco byaba bitwaye ariko Kira ni impore ntanayifise. ega ukimpumukira sinari nzi ko nzoheza amashuri ukiri muhira je nari nzi yuko nari nzi yuko ubu usanga mariage ucumpa icanditse canke niho yaragujegeje bibaho byose Nico cyakota. okay je nako ndihuta ari byo nari ngiye gukora wewe tuzosubira ni washaka mbona usigaye ugara nk'intoza sinzi you